lancement officiel ya Kiramundo yagaragaye umeze fresh uri kumwe ni gang uri kumwe na Estime ndetse na Chanceline winji umeze neza unabere umeze fresh sana ugaragaye waranabigiyemo ndetse biranarangira ari huri ariko kandi muri lancement officiel ya data series yabereye kuri Sociedini ntiwashoboye kugaragara nka solo tuvuge ko wari umusi wikonje kutagaragara mu bintu Yes akozi wa Star TV amahoro y'Imana abane namwe amazina nje ni Starboy the Sheep inare mu ishamba the lion in the jungle king of ladies Mr. Home Mr. Kimararungu Mr. Recorder. Allah support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only in Star TV. Tumaze kwiza ibihumbi 124 kumure bidukurikirana bamaze gukora sabone. Ni benshi cyane. Muri benshi cyane. Right now turi kuri Airport International yitiriwe Melchior Ndadaye. Murabizi. Iyo tugeze hano tuba tuzanywe n'ibintu bikomeye cyane. Solo. Sasa vipi niaje? Zani yeshugwe Estime. Zani njoshugwe. Reka wonja. Yes akozi wa Star TV nko bisanzwe murango turi kumwe na Mr. Solo. Solo the hero. Umusaza God Real Boy Films. Solo umeze neza cyane. Ndabona usa neza. You good bro? Yeah, I'm not bad. Ura imvuga ivuga. Buriya je ntabwo ibintu biba bingize birenze. Ahubwo bifise agaciro kuko biri kuri je. Biba bifise agaciro kubera ko biri kuri wewe. Ni je magaciro ivyo mfise. Yeah. Wewe nta gaciro wari ufise mugabo uciye ukagira ko yatiri ku. Yes, irino shugwe ni ryawe. Ni ryawe reka kuri interera ko. Ni for the first time mbonye Mr. Solo aje kugaca indege afise shugwe. Nta mwaka udakuri inkumi. Nta mwaka utagira iki? Udakuri inkumi. Ari ukuntu ariko aratamwe utuntu usanga umenga turagoye gusigura. Nta mwaka udakuramwo nukuvuga ngo nico gihe cyane nico gihe cyawe ariko kandi muri Burundi Film Academy inkumi ni nyinshi bisigura ko izi zo kuri airport nibaza yuko bari n'abana banje bari n'abana anye bimeze gute abavyara twavuze kuri video nubwo yagiye kuri social media atandukanye na cyane yagira trending ahana hari na cyane n'umusi turaje ufise ishugwe uriya mwana hari ukuntu yashizemo akantu k'amahanga mutima ukuntu aragaragaza nyine ko bahari urukundo nyine kumbure mwa munaganira kuri rya telefone nyine nazimvye tuvuge ko nogatanga ibitabo telefone rino shigwe ruvuze iki musaza ishugwe ubundi nyine ubona arivuze iki nishugwe ariko hari ukuntu hari mutuntu twaruje tumenyereye abantu bakunze kuza gutegera abantu binashitse batera n'ibyo dushobora kubona wanje gutegera umuntu uje gutegera umuntu n'umuntu nkumbuye unakumbuye Solo vya danje ku bantu tutumva n'icyongereza buke turumva nyine ko harimo akantu nyine turakumburanye tunune twa romantique nyine tuba tumeze neza cyane Solo haragiye hanze video ariko inyuma ya video haja cover umwigeme asa neza cyane twanabonye na Kamikazi yaragerageje kumupostinga ubundi Solo nuri ya mwigeme nubwo twaje turagerageza kubivuga turi mu modoka ariko reka tubivuge tuboneka twese tugaragara avuze iki kuri Mr. Solo reka ngufashe ishuri fasha ho gato kumbure sheri nuza nzagutamwo kandi boy shamfashe bakata ibintu yabitezemo nakubwiye abantu batamenyereye kagisasu kiribwo nababwiye ati abantu batamenyereye kuza hano bafise ishugwe bira n'abagora yuko barigumana biba ngombwa yuko baritanga kugira bari bafatire yani nta kwizera abantu nkawe sinapfa kukwizera yes ni Mr. Solo umwe novuga yuko amaze gukuza industry ya cinema cyane kubera ko hari abakinyi benshi bavuye muri Burundi Film Academy no musi bariko barandika amateka hari abakinyi bavuye muri Burundi Film Academy no musi bariko barandika amasinema akomeye cyane ndetse nakazi ariko kandi iyo umuntu ashoboye reka tuvuge ko ashoboye nabaje kino kibazo giti hagati yawe n'uriya mwigeme hari iki umuntu musi bavuga n'icyongereza hagati yanje nawe hari umwanya ugaragara nese nkawe hagati yanje nawe hari iki Okay, reka turekane n'umwanya wanje na wewe. Okay, isano riri hagati ya wewe nawe nijya
mbo uriya muntu rero ibintu vyiwe nk'uko Estime uremerewe kuza arashika sinshaka kumuvuga ko cyane kugira ngo ntasimbe umutima kandi ari mu kirere ubundi mutuko turasenga isengesho kugira ashika amahoro nashika uze kubimbaza ndabikubwira bye hagati yanje nawe uraza kukibona n'isano dufitanye uraza kuribona kabisa nibaza ko ni surprise ariko nagira mvuga ikintu ndakiretse icyahe nagira mvuge ko ya message wanyandikira umbwira ngo ngufashe ngo genda gishaka man genda gishaka so ibikorwa byo muri Burundi Film Academy ko muri tubyinjiremo turekane n'iriya surprise bimeze gute muri rusange no mwanya turaganira DFA imeze neza cyane urababura ngaho bose barahari ni uri kwerekana cameraman urababona abantu ababose mirongo hafi majana abiri twese twahagurukiye sinema byumva ko ari ni bataille hari ukuntu wavuze ngo uzokwiza ngo abantu igihumbi kumbure muze mufise imodoka ya Burundi Film Academy why not iki gikorwa kigeze he musaza bigeze biri hafi uriya muntu baramugonga wamugira impu ubundi waho ari mwinshi acaza aracari mu kirere urumva DFA tukuvuga ngo imigambi dufite ni myinshi ariko imigambi yose twe twihaye ni ikintu cyitwa cinema tugomba gukora guhiga uburyo bwose cinema ndundi igire step ivako ija kuyindi yes n'ubiri kiratera imbere ariko twe turashaka natwe tugire contribution igaragara naco gituma rero twe iyo tugize akantu na gatonya twe turashigikirana bose ngaha nanje ndi ngaha rero ibi byose rero ni result ya DFA abatahemutse cyangwa abatavuye muri Burundi Film Academy reka mvuga bavuyeho bashobora kuba barahemutse kubera ko bashobora kuvayo gasanya ibikorwa birahagaze ariko niba waravuye muri Burundi Film Academy ibikorwa bikabandanya ntiwahemutse kuba atahemutse bagumye bari muri Burundi Film Academy ibikorwa bigaragara cyangwa bakava muri Burundi Film Academy kumbure bakabandanya ibikorwa byabo bibona gute nka wewe nka teach ndabibona neza kubera ko ntabwo industry igomba kugira tipo fresh endaje okay ibikorwa uri karakora wese simpaka bugome muri BFA kwera kintu cyambere n'ubumenyi ushobora kubukoresha uri muri BFA ukabukoresha uri hanze ibyo ntitwa nabivuga ngo nuguhemuka no ahubwo nje nshaka ko baja kuri nawo bugurura ibindi bintu byinshi izindi company nyinshi barekane na sinema none se wewe worera umwana ajyaye adasohoka ukavuga ngo uri umuvyeyi so bagomba gusohoka bakore n'ibindi nashatse kuvuga rero bari abasohotse bari kubandanya bakina sinema n'abagunye muri Burundi Film Academy bari kubandanya bakina sinema ubwego bageze ko rubona gute nkawe nkavuga ubwego bageze ko ni gwiza kuko intambwe ya mbere no kubandanya ibintu kabirimo ariko kandi nkabifuriza ko babandanya bashiramo inguvugira bagere kure hashoboka ni ico no bifuriza nk'umuvyeyi mwiza mu gusozera kumbe ndabona bari kugwamagara hariya muri lancement officiel ya Kiramundo yagaragaye umeze fresh uri kumwe n'igenge yawe uri kumwe na Estime ndetse na Chanceline winjiye umeze neza unabere umeze fresh sana ugaragaye waranabigiyemo ndetse biranabangira ari huri ariko kandi muri lancement officiel ya data series yabereye kuri Sociedinire ntiwashoboye kugaragara nka solo tuvuge ko wari umunsi wikonje kutagaragara mu bintu watanguye kugira ntuzenya uriya wa mbere yarantumiye invitation ndagenda undi ntiyantumiye kandi mu mahame ya solo tantumiye Yesu akoze wa Star TV avuze ati jewe muri Kiramunda barantumiye ndagenda hariya kwa Mimi Mireye ariko kandi hariya anye muri Sociedinire muri data series ntibantumiye ariyo mpamvu ntashoboye kugira iki ariyo mpamvu ntashoboye kugaragara ndi Star Boy Leadership iyi ni Star TV neza turi kuga cyindege nkuko ubibona hagaragara abakinyi muri Burundi Film Academy benshi cyane bari hano sinzi kuri aberekana cameraman hagaragara abakinyi muri Burundi Film Academy benshi bari hano kandi bambaye neza cyane of course nababwiye ko turi ku kibuga cy'indege ivyatuzanye muraza kubibona nubwo batagerageje kubivuga babishira hagaragara ni surprise isi yo kuvuga hataragera kuko shobora no kubipostinga nkabanishe surprise Estime ingungu ngaha musaza reka nabo bahungu subizi yes murabizi nukuri kw'Imana cyo Imana irankunda nukuri kw'Imana Imana irabakunda mwebwe abakunzi ba Star TV nukuri kw'Imana mwe mwangize jewe no munsi Imana irabakunda nukuri kw'Imana Imana irakunda Burundi nukuri kw'Imana Imana irakunda Steve turi kwa mugambwe wa Star TV yambaye fresh numwe mu basaza nkunda cyane numwe mu bakozi nkunda cyane numwe mu bantu novuga yuko amaze gukora byinshi bitandukanye muri Burundi Film Academy kubera ko no munsi kubera kuri promotion ya mbere gushika kuri no munsi hari uruhara yagiye aragira mu gushigikira batonya biwe ndetse mu kunazana ibintu byinshi bitandukanye kubera ko no bari hajya avuga ati gira guca Estime weze fresh
ndashima umeze neza fresh sana ona dread sasa ndio dread ya superstar Burundian superstar in film papa umeze fresh ariko ndashima kweli hari ukuntu mwishizemo ivyana vyiza cyane muri Burundi Film Academy oya kweli n'abandi baracaza kweli ababonye ba n'abandi baracaza yego haraza kuza abandi reka tekana umuvandimwe wawe hari kibazo ndamubajije cyanyuma kumbure imbere yuko tubandanya n'ibindi ndakiguherako ndamubajije ati kubera iki mwagaragaye muri Kiramunda series mutashiwe kugaragara muri Data series yambwiye ati hariya hanye muri Kiramunda series baraduhaye ubutumire nka Soro cyangwa nka Burundi Film Academy ariko muri Data series so twari tuni koko nta butumire mwaronse cyangwa ari kuncanganya n'ukuri sinokubisha jewe ndakubwiza ukuri niriwe ndindiriye yuko wampa telefone cyangwa wampa agapapuro ati uzoze kweri iyo bari kubimbyina ari kugenda n'ukuri kandi niriwe niryamye kweri bimaze kuba bikarangira utatumiwe wishize mu kibanza cya Enkariste jewe nishizwe yuko ntazi nta kintu nakoze gikomeye abanziko ariko kawaida nyine biba bimeze uri mu bumwe n'urukundo ukoze nk'ikintu ni byiza gutumira abakorege bawe kugira ngo mufashanye ko tubimugirirane ariko iyo bishitse ntutumikwe ariko kandi ico gikorwa kikarabwa kumbure kikagira kure cyane kuri estima vyakira gute nubwo utaba wagaragaye muri ico kibanza ndavyakira neza kwira kuko mbashaka yuko mugenzanye karakora arunga receipt igikorwa bayakoze amavyanse naho cyo tubandana tumusengera kugira ngo ibintu bigende neza yego bigende fresh ariko kandi nibaza ko iyo ibintu bigenze fresh nivyo tuba twifuza twebwe twese uno musi turaje ngaha aho ni mu gihe hanze video Soro hari icana kiri kumubwira ati bana miss you so much ku buntu bw'umumanyeri mu kuvuga hari ukuntu abakobwa bavuga nyine ukumva umenga araguhamagaye ariko arakwatira ari kukubwira ati nyaruka ngwino iriya message kuyibona ndazi nta byinshi wari uzi kubera ko Soro ashobora kuba akoreye ibintu by'igisirase kimya ubimenye ukibona hagaragaye kumbure video y'umuntu novuga yuko ndamwite boss wa cyangwa ndamwite umushefu wawe boss chef byose papa byose na papa byose ukibona video igaragaye na estime uzi ko Soro yubatse ugwiwe ubwo nyine haciye hazi kimusasa je naratangaye ariko nari ndasanzwe ndabizi ko bakorana ibikorwa kandi baravugana buke twarabimenya bimwe niyo mpamvu rero bitanangaje cyane gusa icyo natangajije niko yavuze ati I miss you Ribat atavuze I miss you estime nawe bashaka bagutamwo nore ngumbaye nyamwaye umusaza ngira nta kintu agira hari abakintu ufise era muri Burundi Film Academy ko mbona abana ari benshi oya jewe kwamba ndi mu bikorwa nsanga ndiko ndabajya umutima abankunda je ndi mu bikorwa nsanga nakuri umutima niyo mpamvu batankunda bisigura ko ivyo burimo byose kubera ko bikora umengo murara nyene usanga abantu nyene sirikare uzabara umuki rukundo bampereza bavuze ati wowe n'ugukunda bwa ararinda kabisa ariko kandi kino gikorwa cyajemwe abantu benshi cyane kino gikorwa kivuze iki gisiguye iki kuri wewe na cyane ko ari for the first time tuje gutegera umuntu nk'uyu tukaza n'umurongo ngana guca abakinyi ba cinema bivuze iki ikiri cyane kwanza urukundo dufitaniye hagati muri filime kandi nyene Burundi Film Academy dushikiranira mu gihe uje ufise ibikorwa uje gukora ino ukaca wifuza yuko ukora n'abakinyi bino mu Burundi Film Academy warabonye ko na chance yagiye kwa data yaragiye mugasimwe mwamurungitse ninde bikubwiye sigura ko yagiye atana ubutumire yahawe yaritumiye nini tuvumvise ko ata cyangwa yabuhawe personnellement ngira ngo navyo namenye jewe sinzi ngene yagiye gusa ariko twarabimenye gusa ko ikiza kazima twabonye umuntu muri Burundi Film Academy muri fresh alright nawe urubuga rwawe rumeze gute urubuga rwawe rumeze neza 62 July abonye n'umukobwa asangwa kini wawe naremeje kumubona ngaho baje bamwita gute allo Bella ujya nyene no shaka ujya nabonye ari umukinyi mwiza man wamukuyeho uriya mukobwa ujya yanyandike kuri FB yarambwiye ati ko ashaka gukina afite impano zo gukina namubwira ati ngenda gupimira kuri tele tuvuganira mu kabari cyangwa kuri nuzenya cyangwa mu gitanda kuri tele Bella manzi turasanga arabimetrize nuko nuko turamuze Fishube uyu muguye mu ndaje gutanguye mu yes uyu reba mwita Bella nawe asanga ari muri Ferouge ariko kandi yarasanga ari muri team ya Estima I think 62 July Bella umeze neza meze bon haje bikuzanye ngaha nibi vyonyene rega je narinza tuje kuraba undi muntu byakweri umeze neza ariko ugaragara neza urakoze ubundi nta n'ibintu wisize vya danje mu maso
ariko ugaragara neza. Urakoze cyane. Nuko usanzwe uteye. Ubona siko nteye. Ubona atari ko nteye. Je umuteye neza. Yes turi kumwe na Bella ariko kandi numva shaka kumenya ikintu cyako influence urumva yuko wowe umukinyi wa cinema. Urumva yuko woza mu rwego rwa cinema. Urumva yuko woza gukina cinema nibiki? Kugira numve yuko noja mu rwego rwa cinema. Uja gukina. Bon, rero jewe icyatumye ngomba kuja gukina filme. Ntiharagera ko ndakira kubera ko taragera kuja ku mugaragaro donc ariko kandi igituma natikubajije nuko hari abantu benshi bifuza gukina cinema bivanye n'uburyo babayeho bivanye na entourage bivanye basi naho babaye bivanye n'icari agashobora gutinya kuja gukina cinema kubera ko hari bimurimwo novuga yuko nawe utanze message ukavuga ati ko murega ntangure gukina cinema byari bimeze guca nawe akiyumvira ati nawe wundi vyarakunze kubera ko inanje bitokunda ubuhamya tuba dushaka gutanga ku bantu urumva jewe sikuvuga ngo novuga sinashatse ko novuga yitwuze si ukuvuga ngo byari bindimo oya si byari bindimo byatanguye kuza niga seconde hama nca numva donc ico kintu catumye nja gukina filme ndacumva ariko kandi igihe cyo kukitubwira si nica donc nigikorwa kitarasohoka niyo mpamvu nashobora kuvuga ariko kandi kizonasohoka pisike kuya catumye ubundi birashika umuntu akakubwira kuri mwiza birakoze ndakubaje birashika je sindabivuze birashika umuntu akakubwira kuri mwiza uyu bumvise amarira je ndumumenyesha amakuru uyu mwanya hari akantu ngira ndakubaze nuvuga ati yego canke oya hari impamvu mbikubaje iki birashika ubundi iyo bakubwiye kuri mwiza directement ucubona iki kubera ko buri muntu wese afite icyo avuga ati good kuri kino kintu ndi fit ndi sawa meze neza icyo mbona hari bigusa n'ukuri ndakubwira merci sana ntacyo ubona wewe nayo ukavuga ati jewe Bella burya umuntu avuze ko ndi mwiza hari ikintu aba yaravye burya kimya kimya kubera ko abantu turabutandukanye kubera ko hari umuntu avuga ati wow uri mwiza kubera ko wirabura undi akavuga ati wow uri mwiza kubera ko uri inzo undi ukuvuga kugira ubwiza bw'umuntu biba bivana nyene n'umuntu ntabibona urumva kandi simba nza kumubaza ngo none ngo waravye cyahe kabisa uno musi uriko uragaragara muri Ferouge novuga yuko nimwe mu maseries akomeye muri no mwanya kandi ariko ara trendinga in town kugaragara muri Ferouge nka Bella bivuze iki kuri wewe nace cyane ndakunda kubaza bino bibazo kubera ko ari abakinyi baza muri no mwuga wo gukina cinema akacaronka inzira nziza cyane yo gucamwo kugira ashobore kwegere ngaho imbere akacaronka inzira nziza yo gucamwo kugira ashobore gushika aho yifuza kugera bivuze iki kugaragara muri Ferouge nka Bella mu gihe hari abantu benshi bifuza kuyigaragaramo ariko bitarakunda n'umunezero umunezero avuga ni intambuko niko ndatera ishaka kugera ahantu bashaka gushika ubundi uragaragaza ishaka iyo hageze muri ivyo bintu ndarigaragaza kubera ko iyo hari garagaza simba ndabikora baba nagukuyemo Bella reka ndagushimira umbabarire ndakuyagishije bitari mu migambi ariko kandi nibaza ko tuzopanga ivyacu vyiyaguye twicaranye tumeze fresh tuko turanasangira n'akantu sine none akantu kanje kampereza yes nuko reka mbiko umuriro wanje shaho uziganye salama dimu sawa